mbega umurongozi niki? Umurongozi ni umuntu arongora abandi kugira ngo bashikane ku ntumbero imwe ico bifuza gushikako mu buzima bwabo. Ikintu cambere cica umurongozi igihe cyose ageze ahantu yumva ko atagikeneye kwiga, atagikeneye kurongorwa nawe, atagikeneye kumvira abandi bantu. Iyo umuntu ashitse ahantu akumva yuko ico kintu gifise Imana yonyene, niri alpha na omega, nigera kurugeza avuga ati nta wundi anyigisha, ama valeur aratandukanye. Nuko umuntu agira ubuntu bwa mbere hoho. Ugize ubuntu nuko bikuzana kumva yuko ujya wundi ni wewe. Iterambere ryawe n'ingene naho uzoshobora gushika bizovana n'ingene wundi nawe ameze neza kandi ateye imbere. Rero wiyumvira uyundi imbere ko yumvira inyungu zawe. Mbega ubwo burongozi nkorera abandi nibiki buburanga? Uburongozi nkorera abandi burangwa nico no kwita umuco ngengabuzima canke ama valeur. Ntibubakira ku bintu mugabo bakira ku ma valeur.